Unaweza mwambia nini? Namwambia anafanya kazi mzuri. Namshukuru na aendelee kusaidia. Aongezee nini ama apunguze nini? Kila atapata atusaidie. Tutashukuru. Okay. Today we've come here. You have offered school items, pens and books, and we do appreciate a lot. Dushima Imana yatugiriye neza kandi kuri uyu munsi muri studio ya GOODSAMARITAN TV. Turashima Imana yasubiye kandi kutugirira neza kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro kuko abantu batandukanye bagenda badukurikira. Uyu munsi hari igikorwa ciza cyo gufasha abana b'imfubyi biga ku bigo bitandukanye. Bafashwaga bijanye n'amakaye, bijanye n'amakaramu, bijanye n'amafaranga ya school fees. Rero tuguma gushima Imana yabikoze. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Abadukurikira nibarya badukunda batandukanye hirya no hino, umusamariya mwiza, tukaba dushimira Bishop Jean de Bizinde ku mutima mwiza agira wo gufasha bano bana. Abantu bagenda batureba barabona ukuntu abana bari bishimye, kandi n'ababyeyi babo bari bishimye kubera impamvu nziza yo kuguma gufasha abana ku ishuri. Rero abandi bogira undi mutima mwiza w'impuhwe bamusapotinga akagoma gukora kino gikorwa, kuko duteganya kuja mu kwezi kwa 11 tukaja mu Bugande gutangiza ibindi bikorwa bya GOODSAMARITAN, kandi nta yindi ntego twihaye no gufasha abana b'imfubyi ndetse n'abapfakazi. Rero byaba byiza abantu badukurikirana, abogira ico bakora, abogira ico badufasha, twaguma kwagura igikorwa cy'umusamariya mwiza w'impuhwe. Rero turabashimiye. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Tutirengagije na madame we Mutesi Solange uguma kumufata amaboko yo kugira ngo bagume bateze uyu murimo w'Imana imbere. Dushimiye abaGOODSAMARITAN bose, dushimiye abanyamakuru bacu aho baherereye bose, kuko GOODSAMARITAN imaze kwaguka. Ubu nyine iri muri Australia, iri cicaro gikuru, iri muri Canada ndetse no muri Amerika. Rero tugumya kuba sangiza ibikorwa bigenda bikorwa umunsi ku wundi kuri televiziyo ya GOODSAMARITAN. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye mwese, tunabasabira amahoro y'Imana kugira ngo akomeze aganze muri mwebwe, ndetse n'ibyo muri gukora byose kugira ngo bize kuza byose bibagirira umumaro ndetse binabungukire. Ubundi kandi namwe muhora mudukurikirana ibikorwa tugenda dukora kuri GOODSAMARITAN muri ab'ingenzi, kandi ntitwareka kubashimira kubera ko mukomeza kutwereka ko turi kumwe. Iyo mukoze subscribe cyangwa se mugakora comment, byose bitwereka ko ibyo turi gukora ari indashikirwa. Ubundi kandi dushimira n'umubyeyi Bishop Jean de ahari ku bikorwa akomeje gukora kugeza n'uyu munsi. Ibi muri kubona kuri screen zanyu nuko ari uba babitekereje, ubundi akaza kubishira mu ngiro. Nkuko mubona rero n'ubundi cyangwa se nkuko uno murimo wubakitse no gufasha imfubyi n'abapfakazi, ni naco gikorwa turimo uyu munsi nkuko muri kubibona. Reka duhere kuri bano bana n'ubundi wenda baze kutubwira uko bari kwiyumva nuko bari kumva ibintu bimeze ndetse n'uburyo bishimyemwo, ubundi baze gutanga wenda bagire n'ijambo baze kugenera umubyeyi nabo bageneye kino gikorwa. Morning. Morning. How do you feel now? I'm happy. You're happy? Yes. For what? For the big support that you have offered. Yeah. So the name? I go by the name Mutimuke Giselle. Mutimuke Giselle? Yes. I think it's not the first time to come here. Yes, it's not. Yeah. So how today? What happens today? Today we've come here. You have offered school items, pens and books, and we do appreciate a lot. Yes. Yeah. So what did you get today? We got pens and books and a lot. Yeah. How does it gonna help you? It will help me with my studies, because I won't ask for my parent to offer books and pens, because I have already got them. Yeah. So like what can you tell our bishop? All I can just say is I do appreciate a lot
because it truly means a lot to me and to other people. Yeah. Is there anything you can beg him to add, or it's enough? Me, I can just say that I do appreciate. You are free to beg anything. Yes, let them continue helping us. That's all I can say. Yeah. Okay, thank you so much. Ni aje? Popo. Jina ni nani? Fredi Ndabarishe. Fredi Ndabarishe. Unasoma darasa la ngapi? Ya tatu. Ya tatu. Unasomea wapi? St. Joseph. St. Joseph. Mara ngapi kukuja hapo kwa Good Samaritan? Mara 3 hivi. Mara 3 hivyo. Hauko sure? Alafu leo umepata nini? Nimepata kalamu na vitabu na pesa. Nini hiyo? Nini kwa? Pesa. Pesa. Tugabule. Tugabule na pesa. Aha. Alafu kuhusu masomo unakuanga ngapi? Mimi niko hivi watoto 5. 5. Wow. Courage. Aha, acha tuingie fasi nyingine. Niaje? Jina ni nani? Ongea sana. Jina ni nani? Nashuti Denise. Nyashuti Denise. Unasomea wapi? Superstar. Darasa ngapi? La pili. Unakuanga wangapi? 3. Wow. Alafu leo umepata nini? Nimepata kalamu na kitabu. Kalamu na kitabu. Itakusaidia aje? Kusoma. Hizo vitabu utazimaliza? Ama ni mingi? Ni mingi? Okay. Aje? Poa. Leo umepata nini? Pata vitabu, kalamu na pesa pia. Na pesa pia? Hai. Sinipatie kwa pesa. Alafu kwa majina ni nani? Moize. Unasomea wapi? Green River. Inakuanga wapi? Kwa Kasarani. Darasa ngapi? Darasa 7. Wow. Unakuanga wangapi? Wa kwanza. Wow. Are you sure? Yes. Alafu leo umepata vitabu kama ngapi hivi? Pata vitabu 10 kupanda. Hiyo si mingi? Utaimaliza hii mwaka ama? Italingana. Italingana na nini? Italingana na masomo na vile tunatumia shule. Sasa leo unajisikiaje kwa kupata hizo vitabu? Sikia furaha. Niendelea kushukuru, kuambia endelee kutusaidia. Yeah. Unajua ule mtu alikutumia hizi vitabu? Ni nani? Jean Dede. Unaweza mwambia nini? Namwambia anafanya kazi mzuri. Namshukuru na aendelee kusaidia. Aongezee nini ama apunguze nini? Kila atapata atusaidie. Tutashukuru. Okay. Asante sana. Jina ni nani? Shemateklas. Ongea sana. Shemateklas. Unasomea wapi? SK. Darasa ngapi? La pili. Unakuanga ngapi? Wa kwanza. Wa kwanza? Umepata nini leo? Vitabu. Na penseli. Na pesa. Wow. Asante sana. Mwiki. Unasomea wapi? Superstar. Unakuanga wangapi? Wa kwanza. Are you sure? Au unanidanganya? Kweli. Sasa leo umepata nini? Vitabu. Bairo na pesa. Na pesa pia? Hiyo pesa itakusaidia nini? School
school fees. Wow, that is amazing. Alafu umepata vitabu kama ngapi hivi? Hizo vitabu ni mingi? Eh? So nipatie 2. Unajua yule mtu alikutumia hizo vitabu? Namsikia lakini kumuona. Haujamuona. Unataka mkutane? Nataka kumuona. Hivi kimuona utamwambia nini? Namshukuru. Kama aje? Namwambia asife moyo, endelee kutusaidia. Asante sana. Reka rero turashimire mwebwe mwabanye natwe mwagize neza kandi muri ingenzi. Aba rero nibo bana twari turi kumwe kugira ngo tuze kuganira ubundi nabo babashe kuba bashira amarangamutima yabo hanze ku bikorwa byiza bigenda bibashikaho.